bakunzi bagaciro media tubaramutse yaba agatemuza cy'u Burundi canka bakujya amazi reka tubifuriza amahoro y'Imana mugire aho muba mwubawe nandi musangiye ugane vy'akataraboneka ni gaciro media ibanga ry'abatunzi kwijwe muri kumwe na Jeff Niyonzima uyu munsi twabazanye kuri magaze idasanzwe magaze yitwa FREESTON neza neza aho iri ku ibarabara giturera EDC rero tugiye kubereka ibidasanzwe bidandarizwamo hadandazwa ibintu bantu y'Imana vy'akararuhore abantu muri komagira imisi mikuru mwigereje BONANE NOЕL turabaha kaze tubabwira ngo nta handi musanga ivyiza atari kuri FREESTON naho nivyo tugiye kubarangira nkuko mukubona ku masikene yayo turi kumwe n'umumama mwiza cyane aho agiye kutuyagira ivyo muri FREESTON aho bakora ibikitaraboneka badandaza ibintu bitandukanye aho nk'abantu mufise imanza zitandukanye za NOEL na BONANE tuhamagarira kugira ngo muze mugure ibintu bitarabaherana tunababwira ko turi muri promotion muri FREESTON rero umwe muri bo agiye kutubwira ivyo basanzwe bakora na promotion ayongera yitubwire neza reka tume kaze yidondore abakunzi bagaciromete turagwaye kaze murakoze cyane okay tabaramukije ku mazina yanje ni Dushime Monya nkaba ndumwe mu bakorera ngaha muri FREESTON abanjejwe igisata cha management cha marketing and management Monya twaje ngaha muri FREESTON aho tubona hari ibintu vyiza ndetse je ntaye bwabone no mu yandi alimentation no sinje guponda yandi alimentation mugabo harimwo amatablo nukuri n'ubwamenda yabonye bega mwotubwira muri bimwe mukora canke mudandaza kugira ngo abakriye bazoze bagana iyi magaze isa neza cyane murakoze cyane muri FREESTON ni kibanza uronkamwo ibintu byose wipfuza twaje turi nyishu ku bantu benshi nk'akarorero ku mahoteli turafise amatablo turafise ivyombo turafise aussi do basanzwe bakoresha buri munsi ama anniversaire ego turafise ibintu byo muri alimentation amakorogate bikenerwa buri munsi byo kurya byose turabifise hama no ku bavyeyi turafise imiduga y'abana turafise ibijuwe en general ku bageni navyo nyene turafise ivyombo ibirahuri vyiza cyane amapano ibintu byinshi uri kurabivuga niho bimara ariko kandi hariho inabonye ivyombo nko ku bantu bagomba gushinga izabo ya nabo nibaza ko nabone mwo batumirira kugira ngo bashobore kuza kugura kuko kandi umva ko no muri promotion ya nabo muwabwira iki murakoze ku bageni biteze gushinga izabo ndosa akaryo cyane ko kubatumirira muri FREESTON hariho n'uburusho butandukanye turabahaye kaze gose ntibazidoga dufite ibintu vyiza karite nziza kandi utosanga n'ahandi umwavuze ko hari ibijuwe vy'abana je bijuwe nabonye ntavyo nabwigere mbona hari ivyo nabonye ni imodoka nyene za vrai bega asanzwe mubirangura nubwo mudashaka kuvuga sokre yaho mubikura ariko kandi kugira abantu bashoye kumva karite yanyu cyavuga ati aho bisanzwe biva murakoze gose ibijuwe n'ibindi bintu biri ngaha anya cyane tubirangura muri Turkey Chine na Dubai wow numva ko ari ibintu biryoshe cyane kubo bitura mbega bo basanga he barashaka kuba address murakoze kubo bashaka kugana FREESTON karibu cyane turikora ku ibarabara rya RDC impande ya bank y'abakenyezi CCM murakoze nivyo ubeje gutubwira aho bo basanga ariko kandi turashaka kukubaza no ibengira ntikenewe ko tubwirangira bazoyimenya bahashitse ariko kandi ko bakiri muri promotion ya NOEL na BONANE kandi nyirazo FREESTON ntigitangura mbega nashaje cyo mwitubwirako murakoze FREESTON irameze makeya ihari bamwe baramaze kuyimenya ariko akanakaryo yuko tuyimenyesha tushikana kure kugira ngo benshi bashoboka batumenye kuko tubafitiye inyishu dufise ibintu byinshi bitandukanye kandi vyiza gose FREESTON isanzwe koranga kwiri barabara mpande ya CCM
bega naho nyene ikorera canke murazifise izindi branche oya turacari ngaha ariko uko tugenda twaguka niko bazoguma badusanga n'ahandi bitege yuko objectif yayo nuko mubagura bamwe n'abakira n'abaruguru bashikirwa cane gose uwo mugambi murawufise cane gose ya numva ari bon abo bitura mbega murashaka gutanga nimero zabo kugira ngo babagane batugane ego nimero ni 72 ubusa ubusa 9 6 4 7 okay bega hari ico twatwibagiye tugere tutavuze mwamukeneye kumenyesha nuko nkuko mwabivuze nuko muri no minsi mikuru ya Noël na Bonane tubafitiye utuganuke twinshi karibu gose ndazi ko batazogaya n'akabeyi kamanutse ku bintu bimwe bimwe rero karibu gose nk'ubu umuntu aguze ikintu nk'unka taburo murashobora guca mu n'akaganuke ego birashoboka cyane gose ego habona jewe canke ndangutse ego cyane gose hama n'akandi akarusho noko novuga nuko tugira amadeko yo mu nzu dukoresheje aya matablo yacu n'ibi byombo vyacu mubona vy'agaciro umuntu murashobora kumugira dekoro mu nzu ego ako rero reka avuge neza witonze kugira abantu bakumva murakoze gose nko mu mazu abantu bafite ama appartement canke bafite ama hotel nkuko twabivuze kare canke bafite nyene ayo mazu nyene mashasha bashaka kudekora neza barashaka kutwitura turagira ico twita interior design tudekora mu nzu hagasa neza cyane nk'ubu nk'akarorero jewe mvise inzu yiwanje narayubatse neza murashobora kunshiramwe ibintu byose je nkene cyane gose mushamusha y'ibiki na biki rero ega tuba tukwiye kubimenya kugira abantu babimenye ivyo mushaka gushurira ego cyane cyane ona aya matablo dufise na matablo meza gose turayadekoza ivyombo turabidekoza ngira mwabonye amavaze turasa amavaze meza cyane turabishira mu inzu yawe igasa neza gose intebe kubijaye n'intebe n'amatapi ivyo ko nzirikana ko nko muri saro usanga hariyo dovuga ngo amadiva n'amatapi navyo nabone murashobora kubikora ego cyane gose nk'amatapi yoyo nayo turayafise arahari ici intebe ico tuko turakorerako mugana wo mu misiza n'ibintu by'ama equipment yo mu nzu bizoba bihari bisigura muri vision yayo mwebwe muvise yuko umuntu we afise inzu byose mushaka kumushyira mukamuterekerayo agasanga ibintu bimeze neza cyane gose mwe mukamuha devi gusa ego reka tugushimire cyane muni murakoze gose umwe mu bakiriya aratubwira uko yasanze vyifashe muri FREESTON kuri promotion isanzwe ihari nitwa Ndagijimana Simeo tugusanze kuri FREESTON turabona ko ufise ibintu vya Merry Christmas bega wasanze bigugwa ni ibintu byiza cyane gose kandi tubona biri ku giciro kitavuna umukiriya wese yifuza guhimbaza Noël na Bonane neza ari mu kanyamuneza arashobora kwegera FREESTON nivyo FREESTON irashobora kuba ari nshasha abantu batayize turabona idandaza ikintu cyacu cyose turabona hari ibijwe vy'abana turabona kuri wewe nakayo kamo batera nk'umuntu aje kugura ubwa mbere muri FREESTON akamonotera abantu batandukanye nuko no bahamagarira kuza muri FREESTON kugira ngo birabire ibyiza by'akararuhore biharangwa nk'akarorero n'ukiri kwibarabara Avenue de la RDC arashobora kwihweza ibyiza biharangwa atarinjira gusa yakigwa n'ubwiza bw'akabubura rugero buranga kino kibanza aho muri FREESTON bigaragara yuko babateguriye bateguriye abarundi na cyane cyane bo mu gisagara cya Bujumbura no mu gihugu cose ibyiza bibafasha guhimbaza Noël cyane cyane hamwe n'umwaka mushasha rero wari we wese arashobora kwishikira gahimbagwa kandi nta numwe ashobora kugaya tunotera intege abandi kugira ngo bashishikare kuza
kuyironderera ibi bafasha guhimbaza no kuba mu kanyamuneza. Nabonye hariho ibisharizo byaba abafise amazu meza bakeneye kudigira amadekoro mu nzu zabo. Nabonye kira kitu wowe kuri bo abantu bafise imanza ubukwe hariho ivyombo vyiza vy'ubwoko bwiza ngeze bigezweho kuri wewe wababwira iki wewe wahishikiye? Je nahishikiye no batera intege kandi no batera kamo kunyaruka ahubwo bitarahe banyaruke gose ntibatebe kugira ngo bashishikare kwiyorera muri FREESTON. Kandi je amatwa nsomera numva ngo biri muri promotion, biri muri promotion, prix abordable, nta giteye ubwoba kihari, ibintu biraryoshe kandi abakozi bo muri FREESTON bakwakirana akanyamuneza, bakirana neza kandi neza cyane. Wow. Kandagashize ko bakirana neza kandi neza cyane, umukiriya baramubona bakamwakirana ugweze. Okay, katugushimire cyane. Murakoze cyane. Bakunzi bagaciro media, tubibutsa ko turi kuri FREESTON aho bariko batwiganira ku byo basanzwe bakora. Mwumvise byaje kutubwira ko badandaza ikintu cyacu cyose, abafise anniversaire, abafise abagomba kushinga izabo, abafise imanza zitandukanye, ndetse tubabwira ko bafise na promotion ya NOEL na BONANE aho hari ama decor meza cyane, aho twabaye n'abakiriya bamwe bariko barabigura ku bwishi. Tubahamagara rero kugira ngo muze ku muvuduko udasanzwe, muze mubigure promotion itarahera. Bantu b'Imana nakazi kanyu muzaba murambwira. Rero tubabwira ngo musangize iganira abandi ni ku Gaciro Media, ibanga y'abatunzi. Naho butaha ukindi kiganiro.